i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kwigenekerezo rya 20 z'ukwa kabiri umwaka wa 2023 Perezida Joe Biden yagendeye mugenzi we Volodymyr Zelensky mu rugendo watunguranye kuko bitari vyitezwe cyane. Ni imisi ine gusa imbere yuko hahimbazwa umwaka igihugu c'Uburusiya gitanguje ibikorwa vya gisirikare muri Ukraine. Niyo munsi rero tugiye kugaruka ku makuru agenda avugwa kuri no rugendo rwa Joe Biden akoze muri kino gihugu ca Ukraine, ndetse tugaruke n'andi makuru agenda avugwa cyane kuno munsi wa 362 imbere yuko hahimbazwa umwaka urangiye ibikorwa vya gisirikare vy'Uburusiya bikoreshejwe bitangujwe muri kino gihugu ca Ukraine. N'urugendo watanguye gushimwa cyane na Perezida Volodymyr Zelensky aho yanditse ati "Welcome to Kiev. Your visit is an extremely important sign of support for all Ukrainians." Aho yavuze ati kaze Perezida Joe Biden, ni kuza kwanyu muri kino gihugu ni vy'ingenzi cyane, ndetse vyerekana uburyo igihugu cyanyu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na mwebwe nyene Joe Biden mukomeza kwerekana uburyo mudufasha no mundandushigikiye. Perezida Joe Biden nawe ntiyarekeye aho, yanditse ati "One year later, Kiev stand, Ukrainian stand, democracy stand, America and the world stand with Ukraine." Ati umwaka wose urarangiye, Kiev muracahagaze bwuma, ndetse na Ukraine iracahagaze bwuma, demokrasi iracahagaze bwuma, ndetse isi yose irahagaze ishigikiye cyane aba Rusiya. Ati none se Perezida Joe Biden nyuma yo gushika muri Leta Zunze mu gushika muri Ukraine yashikirije iki? Nyuma y'umwaka rero Perezida Joe Biden akoze vyari bitegekanijwe cyane yuko aja mu gihugu ca Pologne kugenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kabiri no mwaka wa 2023. Ntabwo vyari vyitezwe cyane yuko aja muri kino gihugu ca Kiev, aho amakuru atangwa inyuma yo gushika muri kino gihugu ca Ukraine nuko atabisasu vyigeze biraswa kuri Kiev nkuko vyahora. Usanga keshi na keshi twakunze kubabwira yuko igihugu ca Ukraine ndetse na Kiev ikunze kuraswa ko ibisasu, ariko no munsi nta gisasu na kimwe kigeze gitegwa i Kiev nkuko amakuru dukura ku rubuga rwa CGTN, kinyamakuru c'Ubushinwa cabishikirije. Ese none ni zahe ngingo Perezida Joe Biden yarazaniye Perezida Volodymyr Zelensky? No musirene nizo tugiye kugaruka ko, aho Perezida Joe Biden yashikirije ati inyuma y'umwaka Uburusiya bwibaza ko Ukraine atanguvu ifise ndetse n'ibihugu vy'uburengero vyatanye, gusa bwaribeshe. Inyuma uyu munsi ndi i Kiev aho ndiko ndahura na Perezida Joe Biden ndetse n'umugwi wiwe, aho tugiye kurabira hamwe uburyo twobandanya dufasha Ukraine. Ngiye gutangaza vuba ibindi bigwanisho, haba vyo kugwanira hasi, haba ndetse n'ibigwanisho vyo kugwanira mu kirere vya za radar, ndetse ibi bikazofasha Ukraine kuhangana n'amabombe ndetse n'Uburusiya. Perezida Joe Biden rero yatangaje yuko agiye guha Ukraine miliyoni 500 z'amafaranga y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yemeye kandi yuko agiye gutangaza vuba umwiyindwi ibihano ku bategetsi bo hejuru b'Uburusiya ndetse n'amahinguriro yabo. Ati kuva mwaka uheze Leta Zunze Ubumwe za Amerika zubatse bikomeye ukwihuza kw'ibihugu byo mu burengero bwa Buraya kuvuga bigize OTAN. Perezida nawe yemeje yuko agiye gukomeza runo rugendo kuva kuri uyu wa mbere rero gushika no ku munsi wa gatatu. Perezida Joe Biden azoba ari muri bihugu vy'Uburaya, aho ndetse yiteze no guhura na Perezida wa Pologne ariwe Andrzej Duda, aho ndetse yiteze no guhura na n'umunyamabanga mukuru wa OTAN ariwe Jens Stoltenberg. Perezida Joe Biden ndetse
inyuma yo kwakirwa Imalinski Palace Kiev yiyemeje no kuzofasha kino gihugu no kubandanya afasha kino gihugu mu bitero igihugu c'Uburusiya kiriko kirakora. Ese none na yandi makuru avugwa nyuma ya runo rugendo ku munsi wa 362 nuko umushikiranganji w'imigenderanire Wang Wenbin w'Ubushinwa yemeje yuko politiki y'Ubushinwa idahinduka, aho yavyemereje ku wa 19 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023 i Munich, aho yemeje yuko politiki y'Ubushinwa itazokwigera ihinduka namba ari politiki yo kutagira aho ihengamiye. Umuguru w'ubumwe bw'Uburayi nawe ajejwe imigenderanire n'amahanga yabwiye igihugu c'Ubushinwa, aho yabwiye onasheshana umuvugizi w'imigenderanire Wang Yi yuko bitobandanya biha ibigwanisho Uburusiya muri no ntambara. Japan nayo yemeje yuko igiye guha Ukraine nkuko vyemejwe na ushikiranganje wa mbere Fumio Kishida miliyari 5.5 vy'amadolari ya Amerika mu gufasha Ukraine mu ntambara ihanganyemwo n'ubu Rusiya. Ku yandi makuru rero tugiye mu ncamake, Kremlin ivuga yuko ibihugu vy'Uburayi bidashaka namba kugurura imiryango ngo Ukraine ikorana ibiganiro nayo kugira ngo intambara ibashe guhagarara. Naho igihugu c'Ubufaransa cemeye yuko kigiye kurungikira ibiduga vy'intambara AM-10 bijejwe kuraba umwasi ndetse binajejwe no gufasha gutera igisirikare igihugu ca Ukraine. Uburusiya rero nkuko vyemezwa nuko kuri uyu wa Mungu bwafashe bunatera ibisasu bunigarurira igisagara ca Reniankivka kiri muri Kharkiv, nkuko bitangazwa na Milo Weekly. Naho Perezida umushikiranganji w'imigenderanire Yoshimaya Hayashi w'Uburusiya w'Ubuyapani vyemejwe yuko agiye gushigikira cane igihugu ca Ukraine mu kwinjira muri OTAN. Mu yandi makuru tubateguriye nuko umushikiranganji w'imigenderanire wa Ukraine Mevlut Cavusoglu yemeza ko Turkiya iguma igurisha ibigwanisho mu ibanga rikomeye, igurisha ibigwanisho na cyane bigizwe na za microchips ndetse n'ibindi bintu vyo mu burishimi ibigurisha ku gihugu c'Uburusiya. Ibino bintu rero akaba ari byo vyifashishwa mu gukora ibigwanisho biza kwica abanyagihugu ba Ukraine. Ikinyamakuru TASS naco c'Uburusiya candika yuko abantu 680 ndetse basanzwe harimo abasirikare 118 baciriwe urubanza kubijanye no kurenga amategeko y'intambara, aho muri ayo mategeko y'intambara hariho kurasa abasivili. Zelensky nawe amenyesha yuko igihugu c'Ubufaransa na cyane Emmanuel Macron atota umwanya ahimiriza Uburusiya ndetse na Perezida Vladimir Putin ngo habe ibiganiro, ngo kuko kino gihugu c'Uburusiya ata biganiro namba cigera gishaka. Tugarutse rero kuri ya nkuru yacu nuko Perezida Joe Biden nyuma yo kugira urugendo rutunguranye muri Kiev yaciye asezera, aho bivugwa yuko yerekeje urugendo mu gihugu ca Pologne, aho agiye kubonana n'umushikiranganje wa mbere Andrzej Duda, ndetse azobonana n'abandi bategetsi badasanzwe muri kino gihugu nyene ca Pologne. Ariko kandi hatibagiwe yuko agiye kubonana na cyane n'abagize agace ka Budapest, abayobozi batatu bagize agace ka Budapest, aho ndetse vyitezwe ikazobonana n'umunyamabanga mukuru muri OTAN ajejwe ibibazo vya OTAN ariwe Jens Stoltenberg
Turnberg. Reka rero tubashimire mwe mwese mudahengeshanye gukurikira ibiganiro byacu, tubasabe mugire subscribe kuri channel YouTube yacu, munasangize na video ndetse munagire like nimba mushimishijwe. Kuyandi makuru ajanye kuri no ntambara, reka tubasabe mugire subscribe gusa muzokoma muyaronka mugize sabone kuri chain YouTube yacu. Reka tubashimire ko mwagoye mugaheza video ndetse tunabasaba ko muyisangiza